Esa sengano uri taxi vero. Omvere. Nako ndeza sengano uri taxi vero. Ingo wiri kumabarafu hariya wewe. Ushaka nawe ubona gutwara muri salo bakuminga ipara. Anko gipara namba 2. Twese tube bipara uniforme bipara. Hizo amafaranga. Kuko abana babonye igipara ci wanje baraza baraseka bakagira gute naje amabara farahari amaje mukine sawa. Rega urabega kubefise n'ubwano. None we ugose ubwano ufise? Ubu. Ubu bubiri. Nyatari. Turondera amahera. Rabaria munize musi hariho 500 musi. Musi yakije gitabu cyane. Nico ndagukundira ko gipara. Ndagukunda sha wewe. Sawa mugabo. Papa ariko ndagukunda gose. Sawa nta kibazo mugabo nawe urabuhinduke mu mugabo. Karibu sana. Ama wabonye abavyeyi banje. Yewe papa mama naye mujya. Kare. Abatamakazi n'abatama bahungutse amenyo. Bashaje mama ntubora kuno mugongo waraheze. Amenyo yaraheze. Ni hatari. Ni gute none? Karibu mu muryango. Ahubwo naryohewe cyane ko mugenderanira n'uyu muhungu. Ni byiza kuko papa wawe ujya umugenzi pamfe wa Mutanga. Rero umugenzi wawe twariganye jya Mutanga. Kumbe ni mwebwe hora mpira ngafise abagenzi. Ruguru? Aha. Ari ku matongo iwanyu. Yego. Twabaye. Yarampira ko ari abatama abagenzi biwe. Yego. Musenzi kari mwebwe. Itwebwe ijya yari umutama ameze neza umunyamahoro umutama akunda gufasha abantu bose none ko yaturaba twebwe mugabo yafashije n'abandi bantu oya n'ukuri nta muntu n'umwe yamuvugana buryo mutama yarampiye kandi mwebwe mwamufashije kuzana mamdogo ujya ari mubanyi twara abana hajanye n'ibare wacu yari umubanyi wacu yego yatuye iruhande mugabo baramuhemukira araza kujya nyene byagenze niko biri nego yari kuguma wenyene oya nawe n'umuhungu wacu nyene umwe w'ikinege gusa twifiti n'uyu wenyene nawe numva ngo nawe nguru umwe nawe uri kinege umwe nyene none ikinege kazi urumva ni hatari kandi narumvise ko wahuye n'ingorane ya mwana w'umuhungu yarakukoreye ko kabisa biri kunzira yarakwishe mbere ngo yashitse inahindura izina cyo yitwa wundi ngo niwe Saramani Saramani ngo yitwa biri kunzira iwacu yitwa biri kunzira ashitse Bujumbura cyo yita ngo niwe Saramani yagira yica inzehe ntihagire abantu bamumenye nyine urabona rero mwana nimba umaze kuyaga n'umuhungu wacu ngira yarakuyagiye kwingorane wahuye nazo ari nawe nyene nizo bahuye nazo zirasa ntaho bitandukaniye kweri bahuye n'ingorane zimwe kabisa biragoye wewe wari umwubatsi ubura umugabo nawe aba umwubatsi abura umugore urumva rero hamwe ngo bihereramo byogenda neza mwana ubona gute hamwe yo gukundira ubona atari sasa nirirengo uyo mwana no ku kwanda yaje kuturamutsa ntiyaduteguje kutarya umucungwe no umengo ugize isoni zo kurya cyangwa utinya abazee banje umwana wanje ijimbo riracari yose yenganywa n'ishi ibyo se yankoreye n'ukuri n'umwana wanje aho kwa mwana mubona ntimuvuye ko nabana bagayiye inyuji n'ukuri genda ibintu so yankoreye hamwe no kubona uri ngahi wanje nkakubona neza ukambera umukazana n'ukuri kwa Mungu cyane ukadukundira umuhungu wacu bazwe ndagukunda wewe nawe mbona bengiye kure cyane oya n'ukuri nagiye kure ni icyifuzo cy'umukecuru yego ariko ntaco bidakunze nta ngorane bikunze naho Imana izo bifasha bikunde nico nifuza jewe bitegeza gukunda n'icyifuzo bitegeza gukunda kuko ikintu gishizemo umwete kirashoboka waciyumvire neza cyane Imana ihezagira niyo nkuru Imana niyo nkuru reka tubihe Imana naho ubundi byari byiza zibonye n'ibindi bintu nyene ukuri ndagiye cyose ni Imana nibikora yego
ndanezerewe cyane kuko ubona uri ngaha n'ukuri urumva kayibutena uzoza uraza urisanze ikirenge nico nyene jewe ndi ngaha ikirenge nico umuhungu wanje ari ngaha ataba ngaha ntuze witi uzoza uraza hani muhira nta ngorane kabisa yego uzoza uraza twiterera inkuru umwana urabona ko nta mwana w'umukobwa navyaye icyo tubona avuga ni hamwe wombera umwana urabona ko nzoba ndose amahirwe navyaye umuhungu ndose agakobwa kanyegeranya kakazonyegeranya no mu bukecuru babangiza amahirwe cyane cyane umwana w'umuntu yambereye umukunzi akambera inshuti akamba hafi mu magogo Imana iri inkoreye yo bingira ikintu cyiza cyane hanyuma mama doga arakomeye sinkujya mugore hajya imana yamuhaye gusa ababyeyi bakerebutse batera inkuru aba batama baraganira burya abaje kenshi ndakunze kubita rikimararungu ndi kumwe nabo ngaha nta rungu twobona umwana mwiza nkawe tugaca dufunga isura oya ibyo bintu ntibibaho oya ndasanzwe ari navyo gufunga isura ubonye umwana mwiza asa nawe hama nguca ufunga isura oya ndagufunga isura biraboneka ko musanzwe muteye niko twimereye tukunda ibyiza tukunda kwiryohera senze ko papa yo bafise abagenzi nk'abatera inkuru munku sana sana ndakuza ryohewe ngafise abagenzi ki hari yakunda gutemberayo cyane uraza shitseyo bivuze no ugarukino twaratembera tugatera inkuru tukaryoherwa twe nawe eka nukuri tumufise muri amararo yiwe yose hariya tukirirwayo twinywera amata y'inka sha amatera inkuru prema ryohewe kabisa nibaze ko Imana izo bikora twongere guhura noneho tukaza kwa turaza ni wabinyemereye tuharanze natwe tuzohimiriza uyu azaraza gukuraba cyane cyane kenshi reka tubabise baratera inkuru abangana tubareke hama baze baduhinyisha itomoye eka uretse eka nukuri yego bani ibintu muragiye cyarabo muratera inkuru eka twebwe najewe numva ndushe mbe daraho shirimbafu muta izi telefone gatoyi ndabiwamo ega wari wikabuje arimo amayinite oya mamega nashitwa mamega msewe nawe ni hatari nashitwa mamega nze usanga atabona bifishe nuko bakiri baturega nawe no kutajya none amaye ijira cyari yose micungwe nta numuratora ndatakwigotomera nyene gusa narindi gusa mbenda cyangwa umva isoni oya ntibinkore nyene bikwavuga n'amajambo menshi kwajya bikindi jewe navuze opfu ahubwo abazeni bo bagumye bavuga none ko batera inkuru watinye ko bihava bigira nase ko binkora nyene pole sa vraiment nukuri jewe ndagyohewe cyane kubona washise muhira ukabona n'abavyeyi umunezero mfise nukuri hamwe usatura mu gikirizo ukaraba umutima ingene umeze ibintu bidasanzwe iboneye n'abavyeyi ahubwo je nije ngyohewe cyane kandi ndagushimiye cyane gose kubona washoboye kuza asigaye kuko nanje dupanga yuko nshika hariya muhiri ba yego merci beaucoup mugano uri kurajya size wavu bisiga oya ntate ntiwashaka nabitekere ndabiguteke oya ntaco vraiment ushaka turahitana ibindi aho imbere ari akalimentation kameze neza wewe havutwara n'isahani oya ntaco vraiment ntaco iwaga bidasanzwe chagi wambwiye ni hafi none ko habaye kwiga uburyo ubona mama wawe abandi batoyi bawe bashobora kugura ibara n'abandi uri wenyine
Ani wani? Kubana nani? Ndakubaza ushaka kumwica nkuko wici wa mbere. Nuwawe. Subiza hasi. Subiza hasi reka kumuruma. Nani soni. Sana mihanganiye mu bibazo. Ibintu nibi. Amabanga akomeye ndamubikira. Ujya mujyango urawubona. Kijya gitashe urakibona cyujya mujyango. Ibyo twumviriza. Ubaye kubura umuhemu. Adresse yawe si yiwacu. Mu nzu kwa Rashidi nta bihemu bya. Ani wani? Genda umamagara na mama. Iwaga idasanzwe. Ego merci. Hama mbe ivyakazi bigenda gute? Cha kuva ya nama twahuriyemo cha gihe ndabona murabandanya nibikorwa vya bindi byo kuri mu muceri. Kazi karabandanya uretse ko no munsi ari weekend ntegeze njayo. Kazi ni bwo kabisa. Unari sawa vraiment. Hamara nanje ndashima ubona ko hari ibintu dusanzwe dukorana mu vy'indimiro nyene mu gisata cy'uburimi n'ubworozi vraiment ndabona ni sawa. Nego Mugaye ivyo vyakazi sivyo vyatumye kumbura nshika ngaha narinje mfise indi objectif yatumye nza ngaha. Nyabaki. Objectif nyene ni objectif novuga yuko ari objectif ya kazoza bivanye n'ubuzima umuntu ugendura cyamo ivyo umuntu waciyemo. Urumva icyatumye shika ngaha kugira ngo tuyage kubijanye n'ubuzima. Urazi ibibazo nagiye nkora navyo bivanye n'umugore nari mfise ubwa mbere. Mu bisanzwe novuga yuko jewe Imana yarampezagiye irampa umutima wo gukunda. Mugabo narabuze aho noshira urukundo rwanje. Ko umugore naronse ubwa mbere naramukunze ndamwihebera mugabo ivyo yankoreye igisagara cyose kirabizi ibintu yagiye ankorera. Yarambabaje umutima aranyikira urukundo nari namuhaye arantuntuza umutima gushikanaho nabonye nti no hakwa no gusara. Bibaho nibyo ngo tekigehe nyene bisaba ko umuntu adusengera hama ufite ngo warabuze aho ushira urukundo. Imana yarampaye abakobwa ari benshi mu gisagara wawe. Oya urumva abakobwa mu gisagara sugufa gutora. Sugufa gutora bashaka gutora umukobwa ugasanga ugiye gutora igisizimo. Cyangwa ugatora ikinyenzi makwakwa cyambo cya wa undi yabivuga. Yenzi makwakwa. Gisoroma ndandura. Abakobwa baragoye. Ujya uronse umuntu par exemple nka wewe. Urabona wewe? Njunyizera gute? Usanga nanje ndikinyenzi makwakwa. Irinde ntakubwiye. Urabona nka wewe? Ingorane naciyemo giye ibibazo nagiye mpura navyo. Ndavye n'ubuzima nawe waciyemo ingene wagiye urabana na wa mugabo wawe nivyo yagukoreye. Mbona yuko umengo hariyo relation iri hagati bigomba gusa hagati yawe nanje. Ni nk'amahasi. Urumva rero mu ncamake jewe naragukunze kandi shaka yuko unyemerera kugira ngo ndaguha umutima wanje ndawukugabire ubu wanje mbu wawe tubane mu buzima ndagufate nka kado Imana yoba impaye. Iyo ni objectif nyamukuru yatumye shika. Yego igomba ko mu mutima wawe rero. Mugasi ndaguha ngo ugumane ucuma kwawe urandura nyenda. Oya si nk'ivyo nka bya bindi ngo niyo amazi nca ndakubona mu kirahuri. Ivyo sinzi ningene no vyita mbe aya materme bo nukugira ngo wereke umuntu yuko umukunda cyane. Bijya barubeshi ndatemera je. Birashoboka umuntu akabura apeti kwe umuntu uraganya yironka kubera urukundo bagufitiye. Arashobora kukwiyumvira cyane ugasanga biranse yuko agira afungura
imfunguka akazibona imbere y'amaso mugabo bivanye n'ivyumviro byinshi ugasanga biranse yuko mira na rimwe biramaze gushikira biriko biraza kuri wewe mugabo urumva rero ndiko ndakubwira nti ibibazo naciyemo urabizi kuba ndagukunze wewe kuba ndagucaguye wewe kuba ndaguhaye umutima wanje nuko narakwihweje naragutohoje ndabaza n'abantu mu babanyi urya Sharifa mubona gute yamize gute baranyizeza bati urya n'umugore mwiza urya n'umugore yubaha n'umugore w'incabwenge n'umugore akunda akazi yitanga azi cyari cy'urugo azi cyari cy'ubugeni azi cyari cy'umugabo ivyo nivyo bintu vyagize vyansunise bikampa inguvu zo kuza kugukurikira ubwa mbere narahaba busa vyabaye vy'igihutihuti ndavuga nti naronse Zainabu kumbe ngiye kugwa ahantu umugore atubaha umugore atazi umugabo icari cyo umugore atandera afise umugore ashobora kugutamunza karara hanze ivyo byose rero vyarampabahuye umutima birantuntuza umutima ubwa rero wewe vraiment narafashe umwanya ndiyumvira ndashishoza neza ndabaza abantu niyo mpamvu nashimye uno munsi yuko nza kugushikiza icyo cyumviro cyane mu ncamake novuga nti I love you I love you ni Cyongereza Cyongereza kurivugisha none mvuze I love you kurivugisha je t'aime mu gifaransa kurivugisha abara bavuga mu cyaro inge basa mbere cyaro urazi akara mundagerageza cyaro bavuga ati ni hebuki shehe none wo bivuga kuri cyo by'ubushehe fungo shehe umviriza rero okay kumva wewe wabajije ababanyi n'abagenzi bakakubwira karibo reka nanje rero nk'umwanya niyumvire manzi senge n'Imana na mamudogo wanje manzi ndamucishe kwiyo nama numve kumwe nayivuga sivyo hama nzoguhinyisha umunyuma bivanye no kungene navyiyumviriye gusa no gusaba ikintu kimwe gusa inyishu urabe ko kwitoteba cyane ngufate imisi myinshi uko icyo nifuza nuko bishobose byaca bijya mu ngiro tugaca dutegura urubanza tukamenyesha abavyeyi bikaca tubikora vuba na vuba icyo nicyo nifuza sawa ingenda vyumvira nta kibazo nibaza yuko ntibizotwara igihe kirekire reka nzobaza nzoguhinyisha iko abavuze ngo ugomba urabe ko bishira mu masengesho nanje reka nje ndabisengera ivyo ugiye kwiyumvira kugira ngo Imana byoroshe guha umutima wo kunyemera guha umutima wo kunkunda inshallah cyose nibukebuka rero karibu rero oya murakoze nende ufunguye ahubwo nagoma simbire muhira ari amaraporo ngoma mbe ndatunganya ntuwafata nabi ko nagaye imfungurwa za reka nzogya n'ikindi gihe ibanga ridasanzwe